Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse no kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza nga kuri no monesha kuri yacu ana ya Burundi News TV imbonesha kuri imwe rudende bandanya kubategurira amakuru agezwe nyine amakuru twibanda kubiko biravugwa haba mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu yandi makungu ya kure twibanda kubivugwa mu mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu gatondo ko kuri wa gatanu genekerezo g'18 kwezi kwa kane 2025 kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mwese turabahaye ikaze aho muherereye hose dore ingingo nkuru tugiye gukora muri cyo kiganiro cyacu cyo muri kino gitondo. Ndaza kubamenyesha yuko kandi nyuma y'iko ingabo z'u Burundi zikomeje gupfira hano mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu migwano ikomeje kugenda irazisaciranya n'ingabo zo mu ihuriro rya M23 ndetse na twirwana dore ko barishize hamwe mu minsi mike iheze nibwo harumvikanye inkuru yavugaga yuko ingabo z'abarundi zarapfuye zishika kuri 17 leta y'u Burundi biciye mu buvugizi ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi bamaganye ayo makuru maze bashimangira ko ingabo z'u Burundi zikomeje gukora byose bishoboka zikomeje no kwitanga kugira ngo amahoro n'ituze bibashe kuba byogaruka mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi bariko barabivuga kandi mu gihe abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ko ingabo z'u Burundi zikomeje gupfa ku rugero rudasanzwe aho kandi nk'uko bigaragara muri none turiko turasozera ku kibuga k'indege nk'uko bikomeza kugenda bigaragara hakaba harakiriwe ibiziga by'abasoda bitari bikeya aho byaraganywe mu makampi ya gisirikare kugira ngo bice birashingurwa buke aya namwe makuru y'ibanga akomeza kugenda ariko aravugwa ni mu gihe kandi mu bitaro bya gisirikare biri mu Kamenge naho bivuga ko hoba hari ibitigiri byinshi by'inkomere z'abasirikare nyine barakomerekeye kuri ugo rugamba n'urugamba kugeza uno mwanya nyine abarundi batumva ingene bariko bararugwana mu gihe babona yuko nyine no mu Burundi ubwaho bakenewe yuko nyine bohacungira umutekano. Amatora akomeje gutegurwa mu Burundi cyane cyane ku ruhande rwa CNDD-FDD biragaragara yuko CNDD-FDD yaba yariteguriye kuronka insinzi mu gihe indi migambwe yo ikomeza kugenda igaragaza neza yuko rwose nta kizere cyuko yoronka insinzi aho bashimangira yuko ayo matora yamaze kuzamwo ubusuma bwinshi cyane ndetse n'utunenge twama twibonekeza ibikomeza gutuma batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bakomeza gushimangira yuko ayo matora batayemera mu gihe akomeza gutegurwa muri ubwo buryo. Ibi kandi barakomeje kugenda babishimangiraho gutya mu gihe benshi mu banyagihugu bakomeza kugenda berekana neza yuko niba CNDD-FDD itemeye kuba yotegura neza ayo matora bakwiriye kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo nyine ayo matora abashe kuba yagaruka mu murongo basaba abanyagihugu ko batokwizera ko boja muri ayo matora mu gihe bashimangira yuko ayo matora hama hagaragaramo utunenge twinshi kuko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi byose kandi birakomeza gutera umutima uhagaze abatari bakeya maze bakagaragaza neza yuko ibigendanye n'ayo matora bikwiriye kuba byohagarara. Hari abanyagihugu benshi basanga ayo matora akwiriye kuba yohagarara maze bagasaba yuko CNDD-FDD ikwiye kuba yobitekerezaho canga ikabanza kuba yogirana ibiganiro n'abandi banyagihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Mwaramutse neza mwese abakomeje kugenda baratukurikira cyangwa bakomeje kugenda barabana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza nga kuri nyomonesha kure yacu. Ndabaramukije abatwumviriza bari mu Burundi, ndabaramukije abatwumviriza by'umwihariko baherereye mu karere k'ibiyaga binini abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika cyane hose mwese turabahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere usenga rikanda gusaba option kwanditse s'abonner kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Twibanda ku makuru agezwe ariko aravugwa mu mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese, ikaze kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe muri rusange. Reka ndakwibutse ko ushobora gutanga ibyumviro byonyuze ngaho muri commentaire ibintu bigaca biramera neza cyangwa se ibintu bigaca biramera bon.
Amakuru yacu reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu minsi mike iheze nibwo haravuzwe ibigendanye n'indwano yaraje kongera guhitana abasirikare benshi b'abarundi. Abenshi barakomeje kugenda babigarukaho ndetse barerekana na fact cyangwa ibimenyetso byerekana neza yuko abarundi bakomeje kugwa muri no ngwano ku rugero rudasanzwe. Ibi ngibi biremeza neza yuko nubundi abasirikare b'abarundi nkuko bigaragara bashika kuri 17 aribo baheruka kugwa muri no ngwano nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Abasirikare b'abarundi bararungitswe muri Kongo muri 2023 ariko kandi na abasirikare ubona ko rero baraguye muri urugamba ku rugero rudasanzwe kuko rero abenshi barishwe na Roditabara abandi baricwa n'umwari M23 ariko leta y'u Burundi ntibyemera. Nyamara nubwo itabyemera bamwe rero mu bakorera mu bitaro bya gisirikare rero mu Kamenge nga mu gisagara ca Bujumbura bemeza neza yuko inshuro nyinshi iyo hari kwaraba ingwano ku munsi barashobora kwakira inkomere ziri hagati ya 30 ndetse na 50 ibituma inkomere zishobora kuba nyinshi nyine ku buryo bifashisha n'andi hantu hatari haragenewe kwakirirwa abagwayi canga inkomere. Ibi kandi nubwo bihagaze gutyo abanyagihugu mu Burundi ntibamenyeshwa niba babo bapfuye ngo kugira ngo babashingurane iteka. Bamwe rero bamenyesha yuko ababo badahari canga se nyine bakamenyesha yuko nyine baragiye mu butumwa bwa kure nko muri Somalia ndetse n'ahandi, nyamara ababo barapfuye kandi ngo ntibabemerewe gukora ikigandaro nkuko bigaragara. Hari amakuru yigeze kudushika ko avuga yuko mu Burundi ibigendanye no gushingura abasoda nyine usanga barashingura umwe nyine ugasanga baramushingura n'umwanya nyine mu masari imbere bakaca barashingura undi kubugereraho umuryango wiwe nyine bataba bari kuriwe bose kuza gutabara bo basabarira abantu ba hafi kari bo boza gukora ibyo ngibyo nyine kugira ngo kandi bataza kuhahurira n'abandi bagaca barabikora nyine bakabamenyesha yuko bagomba kugira bwango. Ibi ngibi ubwabyo birateye umutima uhagaze mu gihe leta y'u Burundi binyuze mu munyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo arutse gusaba yuko abagumyabanga umwe afise abana bangahe akwiriye kuba yoca aratanga umwe akajyanwa mu gisoda akonja agaca atanga undi bikongera bikagenda gutyo nyine. Ibi ubwabyo byarateye umutima uhagaze. Ni mu gihe byongeye kuvugwa ibigendanye n'ingwano ikomeje guhitana abasirikare b'abarundi nyine muri Kongo, byemezwa neza ko abasirikare bashika kuri 17 bo mu ngabo z'u Burundi bari bariko bararwana ku ruhande rwa leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nibo baraguye mu mirwano iheruka kubahuza n'umuhari wa Twirwaneho ufatikanyije no M23 mu bice bya Rugezi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Agace ka Rugezi kandi kararereye muri segiteri ya Rurenge mu teritwari ya Fizi bizwi ko rera ku gace kabarizwamo za hokarite zibiri iyo kwa Budamu ndetse niyo kwa Sabune nkuko byoma bigaragara. Hagati muri indwi nibwo rero nyine ako gace karabayemo ingwano iremere cyane hagati ya Twirwaneho ifatikanyije n'umuhari M23 aho bari bahanganye niho ry'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rwarabarizwamo ingabo z'abarundi iza Kongo n'imari itwaje ibigwanishimo nka FDLR abazarendo ndetse n'abamayimayi. Ni ingwano isigarira abasirikare b'u Burundi barenga kuri 17 bayisizemo ubuzima. Ibi ni byemezwa n'umwe mu basirikare bo ku ruhande rwa Twirwaneho. Nubwo kandi atigeze aratangaza byinshi ku bigendanye n'iyo ngwano ariko kandi yaremeje ndetse anagaragaza neza yuko cyane nyine hari n'abasoda bamwe rero baraguye muri iyo ngwano, abandi baca barakomereka, abandi barafatwa amatekwa nkuko byemezwa. Iyi nkuru kandi yaranditswe n'ikimenyesha makuru SOS Burundi nkuko bigaragara kiratangaje ko ahagana ku igenekerezo g'15 ku kwezi kwa 2025 ndetse n'igenekerezo g'13 ku kwezi nyine harabaye intambara ikomeye cyane hagati y'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na FARDC hamwe n'abagwanyi ba Mayimayi Bironze Bishambuke baragwana n'umuhari wa Twirwaneho. Twirwaneho yaje kongera kwivugurura ku rugero rudasanzwe nubwo yaragiye itakaza abayobozi bayo muri iyo ngwano ariko kandi yakomeje kugenda ikora iyo bwabaga kugira ngo ibashe kuba yotabara bene wabo. Iki kimenyesha makuru cyacu inama Burundi kirakomeza kivuga yuko nyine iyo migwano yarabereye muri Rugezi ndetse na Kabaju muri teritwari ya Fizi. Umugwanyi umwe rero muri Twirwaneho agihamiriza ko rero abasirikare b'u Burundi barenga 17 baraguye muri iyo ngwano nkuko kandi byatangajwe
bivuga ko kandi uwo mugwanyi yanze kwivuga amazina yiwe nyine ku mvo z'umutekano wiwe, ariko ngo yarabwiye iki kimenyesha makuru yuko hari abasirikare benshi b'abarundi bapfuye muri iyo ngwana, ati twarafashe umwe muri bo nyine hamwe n'ibyuma byabo by'ikoranabuhanga nk'uko bigaragara birimo imbunda n'ibindi. Ni nyuma iyo ngwano kandi ingabo z'abarundi zarabonetse n'ubundi mu mujyi w'Ibaraka zihunze, aho rero ngo zahise n'ubundi zambuka i Bujumbura ngaha mu gihugu cy'u Burundi zinyuze mu kiyaga ca Tanganyika nk'uko amakuru abivuga. Mu kugaba ibitero muri Rugezi rero ingabo z'abarundi zaraje ziturutse ahitwa Babengwa, aho rero bitorezaga imyimenyerezo ya gisirikare hamwe n'abagwanyi bo muri Mai Mai bo kwa Generali Hamuri Yakutumba. Aba basirikare b'u Burundi kandi n'ubundi bari muri Kivu y'Amajyepfo kuva mu kwezi kwa gatatu n'ubundi umwaka wa 2022 nkuko bigaragara kuba kwabo nyine muri icyo gihugu. Barasobanura ko babanje kugwanya imihari yitwaje ibigwanisho irwanya igihugu cabo irimo rero uwa FNL. Red Tabara irafatwa nk'umwanzi akomeye cyane w'ubutegetsi bwabo, ariko nubwo rero bavuga ko baje kugwanya iyo mihari yitwaje ibigwanisho, bizwi ko bagaba ibitero mu Banyamurenge mu misozi ya Uvira ndetse na Mwega. Inshuro nyinshi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragiye ashigikira ibyo bikorwa nyine bya gisirikare ku mugaragaro. Ijambo yaratanze ryo kurangiza umwaka muri 2023 yaravuze ati Burundi ntibushobora rero kurera amaboko mu gihe rero imihari yitwaje ibirwanisho ikomeza gutera ubwoba abanyagihugu bacu iri mu mashamba ya Kongo. Turafite uburenganzira bwo kwigwana ko nako nibidusaba kurenga imipaka z'igihugu cyacu tuzobikora. Ibi kandi yarongeye kubishimangira rero mu mwaka wa 2024 aho yagize ati abasirikare bacu bari muri RDC kugira ngo bahige abashinjwa guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu mu gikorwa cyiza mu karere. Igisirikare cy'u Burundi nubwo rero nyine kivuga ko cyaje kugwanya uyu muhari wa Red Tabara ukorera muri iki gihugu, ariko kandi bizwi ko kifatikanya n'igisirikare ca RDC n'imitwe yitwaje ibirwanisho irimwo uwa Mai Mai n'uwa FDLR urwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu, ndetse ukaba urimo rero n'abasize barakoze onyabwoko mu Rwanda agera kuri abatutsi mu Rwanda nyine mu 1994. Abasirikare b'abarundi baraguye muri iyo ngwano iheruka mu Rugezi, bivuga ko aribo benshi kuva iki gisirikare cyagera muri Kivu y'Amajyepfo. Ahanini uko rero uko gupfa nyine ngo nuko rero bagwanira mu misozi batamenyereye. Iyi ngwano ikaba kandi yaratumye abanyagihugu bava mu bizabo kuko rero benshi barahise bahunga, bagwiriyemo rero abafurero n'ababembe barerekeje Imirimba, Imukera ndetse n'ayitwa Kicura. Hejuru y'ibyo kandi bivuga ko n'abagwanyi bo muri Mai Mai bayobowe na Ngoma Nzito batakaje byinshi birimo n'imbunda ndetse no kuba kandi baratakaje n'abasirikare benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nibwo rero nubwo umubare nyawo nyine utatangajwe. Hagati aho kandi mu gihe imiryango y'abiciye nyine yabiciye biracika mu Rugezi na Kabaju, andi makuru avuga yuko iyihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bw'i Kinshasa ririmo rero gutegura ibitero n'ubundi ku birindiro by'uyu muhari wa Twigwaneho ikahororo muri teritwari ya Uvira. Ibyo bikaba byaravuzwe by'umwariko mu itangazo uyu muhari uheruka gushyira ahabona. Nubwo bihagaze gutyo kandi umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza ahejeje gutangaza neza yuko ingabo z'abarundi zimeze neza ndetse ziko ziritwara neza. Ibi arabivuga kandi mu gihe ibiziga by'abasirikare b'abarundi bivuga ko bishika kuri ku majana 2 byarabonetse n'ubundi bipakiwe n'imodoka na cane amabisi amakamyo abizanye nga mu Burundi, aho iboneka yuko izo ngabo zaba zarapfuye ku rugero rudasanzwe. Abakorera kandi mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge babona yuko kandi iyi ntambara ikomeje kugenda iraca ibintu bigacika mu Burundi, maze bakabona yuko nyine ibintu bikomeje kugenda birafata indi sura. Ibi ngibi kandi barabivuze mu gihe abatari bakeya bemeza yuko mu Burundi ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa ubwabyo ari ibintu bikomeje kugenda biratera umutima uhagaze.
ni nyuma y'uko kandi mu Burundi hakomeje kugaragara ibigendanye no kuba rero n'ubundi muri ivyo bitaro bya gisirikare mu Kamenge hama hibonekeza inkomere nyinshi, aho rero zimwe na zimwe zinarenga ubushobozi bw'ivyo bitaro. Ibi kandi birakomeje gutuma abanyagihugu benshi botsa igitutu inzego z'igisirikare mu Burundi yuko zotanga umucyo mu gihe umutekano ukomeje kuzamba kumvo z'ingwano iko rabera mu buseruko bwa Kongo, mu gihe kandi mu Burundi ariko haritegurirwa amatora. Reka mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu bakomeje kudukurikirana, bakomeje kubana natwe, tugaruke mu kanya.